Hari amakosa usanga abavyeyi bamwe bamwe bakora imbere y'abana ariko bakayakora batabizi. Rimwe na rimwe ugasanga n'ayo makosa ababako giturumbuka mugabo bakananirwa ukuntu bifata imbere y'abana. Si ku bavyeyi gusa no ku bantu bakuze, uri umuntu akuze bakwita umutonto canke hari ico ufasha abana bato ariko ugasanga ikintu kimwe kiragushikiye canke ari ikintu kikubayeko ukaca witwara uko bitabereye kandi utabizi. Uyu munsi rero tugiye kurabira hamwe amwe mu makosa canke zimwe mu nyifato utokora imbere y'umuntu mutoya wawe canke imbere y'umwana wewe nk'umuvyeyi. Ico usabwa rero ni iki? Nukuraba ko wakoze subscribe canke wakoze sabone. Nimba warabikoze ukatwandikira muri commentaire icyumviro ushaka gushikiriza canke utarabikora naho ukabikora kuko ntaco wohomba ntaco vyo gutwara, ni juste gufyonda. Ikaze rero kuri G4G. Aya makosa rimwe rimwe wowe nk'umuntu akuze uriko urayakora uyabona ko ari nk'ibintu bisanzwe, aba ari ibintu biri normal wumva ko bishikira bose kandi buri wese vyomubako, ariko ugasanga umwana ariko arakuraba canke umwana ariko arakwiyumvira uriko umuremamwo ikindi kintu canke uriko utuma yiyumva uko yiyumva canke ntiyumve neza bivanye n'ukuntu witwaye mu kintu kanaka canke ingene wifashe mu kintu kanaka. Kandi rero usanga ayo makosa agiye mu mutwe uwo mwana arinza kura canke biramugizeko ingaruka bivanye nuko wewe witwaye. Rimwe rimwe namwebwe muriko murumviriza ibi bintu hariho nk'amakosa usanga abavyeyi banyu barakoze canke abavyeyi bacu barakoze, ugasanga rimwe yatugizeko ingaruka kubera yuko abavyeyi bacu bitwaye bitabereye canke nabo nyene ntibari babizi ivyo ariko barakora imbere yacu, ariko ugasanga vyatugizeko ingaruka. Rero nka wewe nk'umuvyeyi canke wewe wimirije kuba umuvyeyi wo kwicara ukumviriza amwe mu makosa udakwiye gukora imbere y'umwana canke imbere y'umuntu usumba canke imbere y'umuntu ufitiye akamaro. Uri umutonto, uri umutantine, umwana gufata nk'icitegererezo, umwana gufata nk'umuntu wingira akamaro. Rero aya makosa ntuzowihende uyakorera imbere y'umwana. Ikosa rya mbere udakwiye gukora imbere y'umwana we muvyeyi, nimba uri umugabo ntuzigere ukubita umugore wawe canke nyina w'abana bawe abana babona. Buri munsi mwama muriko murashwana, buri munsi wama uriko uramutuka canke wewe mugore birakunda gushika ugasanga n'umugore nawe ashobora kubatuka umugabo akambwira ati wewe ukijuju, wewe ntaco uzovamwo, wewe uri igiki, canke ugasanga umugabo atuka umugore ngo wewe wa mugore we sinzi ingene umeze, sinzi ingene uremye imbere y'umwana. Si tujya mwana aba akiri muto afise imyaka 5 canke 6, ugasanga buri munsi ari uko utashe ari ukumutuka. Ibi bintu bituma umwana atangura kwemera yuko rimwe ko mama wari kijuju canke papa wiwe nyine atabwenge agira. Iyo rero mutanguye kuza uramukubita mugwana, umwana azokura abona iyo mico, abona imico ya papa wiwe nyene yarameze, ugasanga uko akuze nawe akuze yumva yuko uwazotwara ariko bizabimeze. Sinzi ko urabona umuntu usanga muri famille ugasanga papa yaho akubita umugore ukaje usanga n'umwana yakuriye ngaho hantu agize urugo nawe nyatanga kwita umugore ngo natwe ngwacu kira niko byari bimeze. Canke ugasanga umugore yahora atuka umugabo n'umukobwa wiwe ni yaja kurongorwa canke umwana wiwe uzosanga ariko akeshimeza. Akeshi uzosanga uko umumama yitwara mu rugo ariko n'umwana azomukomoka ko ariko azokwitwara mu rugo, kubera yuko abavyeyi n'abarezi rero uko mureza abana banyu si kubarira amajambo gusa nuko mwitwara imbere y'abana biratuma biba affecta, bikazotuma nabo ivyo babonanye arivyo bazogenda kwa applique. Naho azoba bakuza arashobora kuvuga ati akameme twe iwacu siko tumeze, aha papa ntiyihangana ashagira aho gukubita, naho cyo usanga umugore waramukubise cyangwa kumva umugore wawe arikavuga ati oya mama kweri nawe nyene ngani yihangana nta byaca bigenda. Cyo usanga ico mwateye ico muriko murimbura muri kazoza. Rero ibi bintu ntuze wihende ubikorere imbere y'umwana mutoya ababishira mu mutwe buri munsi. Ikosa rya kabiri udakwiye gukora wewe muvyeyi canke wewe umuntu witwa umurezi, handagaruka cane kuba papa. Muri make umwana abazi yuko papa wiwe ari mushobora vyose, papa wiwe akomeye, papa wazi kugwana, papa wiwe ari umutunzi, papa wiwe ari ikintu cyo kwikingirizaho mu gihe agize ingorane. Nico gituma n'umwana iyo umukubise canke umwana amukubise akamurusha ntihazawumva ati ndagenda guhamagara papa arakwereka canke papa wanje we niho mushobora. Rero akenshi iyo ugeze mwibihe ugasanga umwana utanguye kumwereka yuko udashoboye, ibi bituma gutera ikizere canke naho nibagenda kugwana bakagutsinda umwana wawe abona
nukuri ndakurahiye uzoba uremye icyizere no kwiheba mu mwana wawe, azosiga abona yuko ko atabwirinzi afise, kuko umwana muri make ubwirinzi bwiwe buri kuri papa wiwe canke ku muntu bita umurezi. Rero wewe niwe ugerageza kwerekana intege nke zawe imbere y'umwana, ugasanga uriko werekana yuko utomushobora. Sinzi ko murumva abana ingene babaza papa ngo none papa ngo nakago mukubita ngo nakavyogenda uko ngo papa ngo n'umusoda ngo aramukubita, uko abana niko baba bameze. Mugabo ni bamwereka yuko ico cubahiro nico cizera guha atacukwiriye, uzoba uri kura mu deseva nyanzo usanga umwana yiheba avuga ngo mwosha murafisa ngo ari papa bakamenya ngo papa wanje ngo nta nicamazi, ugasanga akuze ameze nk'umuntu yagowe kandi ari uko witwaye imbere yiwe. Rero nk'umuntu w'umupapa kizire kwerekana intege nke imbere y'umwana wawe. Ibibazo vyaje waguye mu bukene uci utangura kurira imbere y'umwana, igi niryo ryo nikosa ryambere udakwiye gukora. Naho yoba atari imbere y'umwana, naho umwana wawe yoba akuze afise imyaka 18 cyangwa namwe muri ko murumviza ibintu murazi ingene muba mumeze igihe ubonye umuvyeyi wawe ari kararira kubera ingorane kanaka. Nta muntu n'umwe ashobora kwiha iyo abonye umuvyeyi wiwe yamuvyaye ari kararira, yaba umwana yaba umuntu akuze akarira ku ngorane kanaka, swate hari bitagenze neza, arakenye, aragwaye, agize gute. Ni cyo kintu ca mbere kibabaza umwana kubona umuvyeyi we ari kararira. Rero ubu nk'umuvyeyi ihangano ke kurira imbere y'abana, ca ahantu mu nzu ugare urire uheze, hamuvuye ugaruke ubereke gukomeye, ubereke yuko ibintu bimeze neza. Sino bajya abana barashobora kwihebura, ugasanga barafasha andi ma decision atari yo kubera yuko wamaze kubereka yuko vyarangiye. Nimba umuvyeyi yeretse abana yuko atagishoboye, abana bose baravuga bati n'uwatuvyaye katagishoboye atuboneye byinshi, tweho dusigaje iki? Nuko yo bameze. Rero ntuzokwihenda ngo ukore iryo kosa. Hama ikindi cya gatatu udakwiye gukora imbere y'umwana, irinde yuko umwana wawe akubona bagufatiye mu manyanga. Hari igihe usanga wakoze ikosa ugasanga baragufasha bagufatiye ahantu umwana wawe akoranye. Nimba ari ikintu cya mbere kibabaza umwana no kubona papa wiwe yaguye mu manyanga canke bita umurezi, birashobora gushika ugasanga wakoze ikosa kanaka, bakwagirije kwiba, bakwagirije ibintu rimwe ugasanga wanabikoze canke niwe wanabikoze. Mugabo iyo umwana wawe akubonye bijya bimuremamwo ikindi kintu mu mutima wiwe, ku buryo atangura kwigunga, ku buryo atangura kumva umenga wewe ntakunzwe nk'abandi bose. Rimwe naho aja mu bandi bagatangura kuvuga ngo papa wawe ngo twamufashe ngo ari kariba, ngo papa wawe ngo bamufashe ngo ari karasambana, ngo canke ngo mama wawe ngo ujya ndaya. Ugasanga umwana bikuze bimukomeretsa umutima buri munsi, akarararira kubera ikosa rimwe gusa wakoze. Rero nimba uri umupapa canke umama ushaka kurera neza, irinde amwe mu makosa yotuma bagufata bakagushira hanze ugacika iciro ry'umugani, kuko bijya bintu bikubayeko ntibizokwa affecta wewe gusa, kuko urakuze urashobora kubisport, ariko umwana wawe wavyaye bizomukora ko kandi bimugire ko ingaruka mbi, ku buryo nazogwa mu ikosa rimwe azovuga ati turabizi niko bameze na papa we niko ameze, canke nazo bari mu bandi ugasanga bariko barayimutuka kuko abandi bana bobo ntashobora bayatwaye, kumubwira ati papa we ni gisuma, papa we ni iki. Rero aya makosa uze uyirinde cyane nk'umuvyeyi, urero umwana wawe ku buryo umwereka yuko byose bimeze neza, naho ibintu tuba bimeze neza, ariko ugerageze gukomera imbere mu maso hiwe kugira ngo umurememwo icizere, nawe azokore abe umugabo. Kuko ni wamuremamwo intege nke akamabona umenga uri umugabo w'intege nke canke papa we ntacashoboye, nawe nyene bishobora kumushikira amaze gukura, kuko ico umuntu atera umwana nico yimbura. Kandi akenshi uzosanga abantu benshi turi produit canke turi resita yaho twakuriye canke y'indero twarezwe n'agace twakuriyemo. Ikintu ca kane nk'ikosa ukwiye kwirinda imbere y'umwana, wowe muvyeyi canke wowe murezi, irinde kurangura amabanga y'urugo umwana wawe akubona canke akumva. Hari igihe usanga umwana amaze gukura, amaze kugira imyaka 5 ashobora kuja ku ishuri, ugasanga ibyo mukorera mu rugo mukibaza ntavyabona canke ntavyo yumva, ugasanga ariko abashira hanze. Akenshi uzosanga abana bageze mu bandi avuga ngo mwana uva ngo papa ngo ari kagira ibi canke mama ari kagira ibi, ugasanga umwana wawe akuze ashaka gukora vya bindi yamabona kuri papa na mama, kubera yuko ibintu byinshi abana barabira kuri se na nyina, akenshi bashaka kubishira mu ngiro. Rero iri ni kosa ukwiye kwirinda wewe umugabo canke wewe mu mama, mu gihe ufise abana batanguye guca ubwenge, kwirinda kurangura amabanga y'abubatse canke amabanga y'urugo mu gihe umwana wawe ababona canke abumva, kubera yuko niyo mara kubibona kenshi uzosanga nawe atanguye kuvyapirika mu bandi bana bakiri bato, canke nawe atabikora mu bandi bana bakiri bato, usanga ariko abitera inkuru ngo papa bimeze uko, papa bimeze, kandi bajya abana bazogenda kubibwira abandi bana, usange
uwo mugabo atanguye guta agaciro canke umuma atanguye guta agaciro, atanguye ngo nyina wanaka ngo abwira ibi ngo avuga ukungu biba bimeze uko, ugasanga mwabaye iciro ry'umugani aho mubaye mu gace mubayemo, bivanye n'ukuntu mutagize gute, mutashoboye kwirinda iri kosa. Mwakoze kumviriza iki kiganiro, jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif G, mubandanye mukora subscribe, murakoze.